Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arasaba abagendana ubumuga gufatana munda no kutemera ababakoresha mu gusegerereza. Akaba yabishikirije kuri uyu wa mbere hariko hahimbazwa umunsi wabahariwe mu ntara ya Bujumbura. Yashikirije kandi ko igikorwa cyo kwitaho abo bagendana ubumuga ari ica buri muntu wese. Umugwi Sever ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi nawo wagiriza leta ya Michel Micombero ko ariyo yateguye yongera irashira mu ngiro igandagurwa ry'umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu Gitega. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa mbere Pierre Claver Ndayicari yarongoye uwo mugwi yerekanye n'uruhara rw'abandi batahukanye ku nguvu uwo mwami harimwo leta y'Ubuganda. Murabikurikira mu kanya mw'idonito. Ndasubiye kubaramutsa. Leta ya Michel Micombero ngo niyo yateguye yongera irashira mu ngiro igandagurwa ry'umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare wa gatanu mu ntara ya Gitega. Bivugwa na Pierre Claver Ndayicariye arongoye umugwi Sever ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere warongoye umugwi Sever yerekanye n'uruhara rwa Artemon Simbananiye na leta y'Ubuganda mwitahukanwa ku nguvu ry'umwami Ntare wa gatanu. Uyu mwami wa nyuma w'u Burundi harageze igihe ageze mu myaka 18 ahendwa n'abanyepolitike bari barongoye igihugu ico gihe, baramwemeza ko hageze ko yosubirira se umwami mwambutsa abangira icenge. Gukombora se vyabaye mu 1966 ariko mezi atarengane n'imisi 20 amaze ku mwami akimikirwa imuramvya na Micombero yari yahashitse. Yaciye aja mu birori muri Kongo Kinshasa aho umukuru w'igihugu Mobutu Sese Seko yaramaze umwaka nawe ashikiriye ubutegetsi. Muri urwo rugendo umwami Ntare wa gatanu ntiyagarutse, yaciye akugwa na kapitene Michel Micombero. Ntiwumva ko yigijwe iyo agahunga akaja mu Budage kubayo. Abarongoye igihugu bagumye batinya yuko intwaro y'icami ishobora kugaruka iciye kuri we canke iciye ku bandi. Harageze igihe rero Repubulika ya mbere yiyumvira ingene yomukura Buraya ikamutahana mu gihugu. Yarabikoze ikoresheje mushikiranganje Simbananiye Artemon yagiye kenshi mu Bubiligi kumuhendahenda ngo atahe, gushikaho bishika akagaruka muri Afrika agashika muri Uganda. Ashitse muri Uganda baciye kwa rorongoye ico gihugu Idi Amin Dada baramuhendahenda, novuga nti baramufashe ku nguvu gushika muri zindege ashika i Bujumbura itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 1972. Ntare wa gatanu bamudugana Igitega mu ngoro y'umwami muzi yandi Gitega no ikiriho inzu y'amatafari yumye ikomeye, niho yafungiwe icamaso. Ariko hamaze iminsi bavuze yuko yaraje gutembagaza ubutegetsi azanye n'abacangero abanyamahanga. Ica kabiri cabaye ku mugoroba w'itariki 29 ukwezi kwa kane mu masaha 3 saa 4 baramukuye muri iyo nzu yari yapfungiwemwo novuga mu kikoni bamujana mu ikambi kera yitwa Kompanyi Komando y'Igitega
niho muri iryo joro nyene yagandaguriwe bamurashe. Hanyuma amaze kugandagurwa yaraye mu nkorofani kw'irembo muri twa tuzu duto duto bita gerite. Hanyuma mu gihugu cose hacatangura ubwicanyi mu gihugu, guhagarika abantu bita abashaka gutembagaza ubutegetsi, bamwe babita abamayimurere, abandi abacangero baje gukorana n'umwami, abandi bakabita amenja. Amajambo yagiye arahindagurika umunsi ku munsi. Ivyo mu Biseveri bikura mu nyandiko ifise, ikabikura no mu majwi twakuye muri radio y'igihugu kera yitwa Voix de la Révolution. Turabandanya n'ano makuru twabateguriye. Abagendana ubumuga ngo bakwiye gufatwa neza co kimwe n'abandi, kandi ubumuga ngo ni ibintu bisanzwe. N'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije kuri uyu wa mbere muri komine ya Kabezi mu ntara ya Bujumbura, ahariko harahimbarizwa umunsi w'abahariwe. Akaba yasavye abo bagendana ubumuga ariko kwirinda abo bose boshaka kubakoresha mu gusegereza. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Muri ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu, abashikiranganje, abaserukira amashirahamwe y'abagendana ubumuga atandukanye. Kasien Biza bigomba aserukira amashirahamwe y'abagendana ubumuga mu ijambo ryiwe yabanje gushimira leta ibikorwa ibafasha mu vyo baba bakeneye, aho yaciye aboneraho gusaba amahera yahora abagenewe yagabanutse bagasubira kuyaduza kugira ngo bashobore kubandanya bakora neza ibikorwa vyabo. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 turiko turahimbaza umunsi nk'uyu hariya mu Kayanza ku kibuga c'umupira w'amaguru Gatwaro. Nyene icubahiro Petero Nkurunziza nyakwigendera sokuru wacu vyaramukoze ku mutima, niho yafata ingingo yabaye nziza, ingingo yabaye ntasubirwamo ku bagendana ubumuga yo kugwiza na 5 ivyari bigenewe abagendana ubumuga. No kuvuga ko amafaranga yaragenewe gukora ibikorwa by'abagendana ubumuga yaciye ava ku miliyoni 300 ataja ku miliyaridi 1 ni miliyoni 500. Ayo nayo akaba akoreshwa mu gushigikira amashirahamwe n'ibigo n'imigambi y'iterambere mu gufasha kuronsa abamugaye ibikoresho vyo kwiyunguruza hamwe no kuronka y'amaguru makorano nababwira proteze hamwe na bya bikoresho nshigikirangingo vyose. Ariko rero ayo mafaranga yarahavuye aragabanywa ava ku miliyaridi n'imiliyoni 500 ubu akaba agera ku miliyoni 800. Nico gituma rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi tubasavye ngo mugerageze murabe musubire muduze ubwo buryo kuri urwo rugero nyakwigendera sogokuru wacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yari yadushikanyeko. Mbere binakunze mwongereko kuko murabona ko ibintu bitera bizimba. Kuri igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yiwe yasavye abagendana ubumuga kutisuzugura kuko ngo nabo nyene bashoboye kandi bafise ivyo bakora byoteza imbere igihugu. Hariho abagendana ubumuga babaye abatunzi ucumenga baravuyemwo aho boce baja ahubwo kwereka ko bishoboka ko ushobora kubaho nk'umuntu atagendana ubumuga. Tanye nabo bareke kumva kumenga n'abantu bibitabwa, umenga n'abantu bo kwihebura, bumve ko baremye bakava muri utwo tuntu two kumva kumenga n'abantu bari ku ruhande. Hariho n'abandi bagira nk'urudandazwa rwa magendo agaca zanuge ufise ubumuga ngo we bari bubijana niwe wobijabukana ukabirengananya abapolisi. Umuntu afise ubumuga arashobora guteza imbere n'abandi bahora bavuga ngo barishoboye. None iyo ukoze ibintu sindababwiye je wampaye akazi, iyo ukoze ibintu hanyuma bikagurishwa hakavamwo amakori ntacaza kubaka amashure kubaka y'amabarabara,
guteza imbere igihugu, ntihagire n'umwe rero azokwibona ko atacashoboye. Mu gusozera ihimbazwa ry'uwo musi mukuru, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaronkeje abo bagendana ubumuga ibikoresho bitandukanye bigizwe n'amakinga, ibibafasha gutambuka bigizwe n'amaguru bita amaproteze n'ibindi bikoresho bishobora gufasha abo bagendana ubumuga koroherwa mu kwiyunguruza. Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Imyaka 3 hirarangiye umuririmbyi Leona Niyomwungere ashengeye mu ndirimbo ziwe yacishamwo ivyumviro vy'ubumwe, urukundo n'agateka ka zina muntu. Abantu bakaba bamwibukira ku mudiho wa reggae yacishamwo ivyo vyumviro. Reka tubibaze Christian Savye. Uyo muririmbyi yavuke mu ntara ya Bururi mu 1976. Leona Niyomwungere yakuze ari imfuvyi, akaba yabuze abavyeyi biwe bose ataranakwiza imyaka 10. Akurira kwa sekura vyarase, yarasanzwe ari umupastori Makamba. Leona Niyomwungere yararirimba akoresheje na cane umudiho wa reggae, agashira imbere urukundo ahereye ku muvyeyi yamwibarutse, nko muri no ndirimbo yise Mama. Arongera akavuga ku mabi mu kibano nk'ubujyajya mu ndirimbo yise Abantu. Leona Niyomwungere ntiyibage kuvuga ku mutima wo gukunda igihugu waranze basokuru bacu mu karirimbo yise Twarahemukiye basokuru. Tukira abantu turi nyamaswa twigaye tumaramare twarahemukiye sogokuru. Uyo muririmbyi yakura ivyumviro mu vyabona ahabaye, akanakoresha amajambo akuye mu gitabo Bibiliya afasha abantu gutorera inyinshi ibibazo bafise. Akarorero ni mu ndirimbo Yehova azonyishurira. Nzosenga Yehova umusume, Yehova azonyishurira. Uwo muririmbyi yashengeye mu ijoro ryo kugenekezo rya 10 rishira 11 mu 2020 mu gihugu ca Malawi, ahitanwe n'indwara ya COVID-19. Akoze Christian Savye. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, naho ku munsi w'ejo. Isanganiro.